sinigeze nduza indirimbo nyinshi cyane zimwe zihereye muri katemware uwo munwa kuri umunwa vuga makene turashoboye mbega ubona wari kokoye funga kintu atetwa ibikorwa byanyu ni mu magambo mushaka kuba nk'abinyambirambo nti muca mirembo muca mucanze muvuga amagambo ati mambo mu magambo niho uvugira niho muhiraje nje kuhira bugigira pusi nk'umupira twe tubabona ku mafoto tukikula n'amacapo mu magambo mulatwaje nk'abaja gukina ringi wowe se ashaka kuba kingi akuru ubundi kuri hiti ndabakunda nimwe mudukosora ibyo muvuga biraduhanura mukagira ko mukanaduponda mu kagura amahonda yo kutugonga kuduponda mu byo mufonda bya karanda vuze iyo mpandi vuge nk'inzama kura karanda kanyamagambo muri guteza yo sasa ikibazo cy'umuziki novuga yuko ubu mu Burundi ntari kwakora impano ndaronka amafaranga ndose amafaranga igikorwa canje nubwo kiba kibi barakiduza ari byo bituma iki amakosa ahari benshi badashobora kuyabona bavuga azana amafaranga ndagupromoting kuko none muri umwanya Fizo agasaza Satbi agasaza Bifesa agasaza bizogenda gute naragize demande ku radio yiwacu mu Kayanza ubuzima FM baranca amazi ndagenda ku radio y'Ingozi kwa ubuntu jewe naranca amazi aranca amazi AMIPRO nawe yanci amazi AMIPRO yanci amazi DJ ISLAEL yanci amazi MC Gael JUSTE GAEL nawe nanca amazi rero ikimamara agency ni ihuriro ry'ugwaruka umuntu wese wumva ko afite impano yumve ko ari muhira uzubwira n'abandi bose uzi bumva byanse ico manyere kikwemereye uko ukoze indirimbo umerinki uko ukeneye agakova umbwire uko ukeneye agafoto umbwire kuhera ubu tugatangure gukorabora. This is Ikimamara TV Genesis Mix kuri kamera hariyo Audio Mix naho tutagera ubundi twageze mu ntanyerera. Yes uko mukoro mubona turaparamukije aho muherereye mwese abakuzi ba Ikimamara TV aho muri hose twebwe neza cyane nkuko muri kumwe ngaha turi kumwe n'umusore ameze neza cyane abana b'amasire abereye bameze bien sana mugabo ndazi ico igitumye turi kumwe ngaha ntabwo benshi murakimenya ariko now akaniko kanya kanyu reka dutangure tumuramutsa ari nako atangura yidondora mwe muri ko muradukurikirana. You are welcome brother. Yes, I'm welcome. Uturiko turaganira ninde Kudama Black mufani jenye nizina uwanje n'umunyumvuga kunda fasinduka ikilunga kilaluka aba people mugahunga ntimwari mumperutse umva beat yanzanye nari nakeketse cyane mwagira ngo narazimye mufani bwo ngitangira wenda mwe muri kurangira ISLAEL machine blow aho yegera kabereye vrema nazo nashika ntama gute meze neza cyane ndagyewe cyane gushika ngaha nizera ko tuzakugirana ibihe turi kuri Ikimamara TV cyangwa udamutse bariko baratukurikirana yo abakunzi ba televiziyo Ikimamara ndabaramukije cyane ndanezerewe cyane ko nijya mbere nkoze interview nishimiye kuba mere muri TV channel yanyu nizera ko ego tuzakugira ibihe byiza. MUFA B Yes sir. El machine. El machine. Umuntu afite impano nk'iya ashobora kuba yageze ngaha gute atarakora ikiganiro. Okay. Hanini novuga ko byaratugoye cyane kubera ikibazo cy'uburyo andi naho Jesse ndi umunyabujumbura. Mvukiriyo nyene mu Kayanza mu misozi. Utanyerera. Imyaka n'indwi ndiko ndakora music. Mfite ibikorwa byinshi cyane nagiye nkora kumvo z'ubukene n'ibindi bimwe byage bigorana bigatuma ntaronka ukuntu nkora ama interview cange ngo mpure namesha makuru kuko kameme ndumunyeshuri ndumunyeshuri. Wigahe wigibiki? Okay niga muri semusema niga indimi ndumuriterere vraiment nivyo nyene. MUFA B El machine ubuzima bw'umuziki bumeze gute? Ubuzima bw'umuziki ni bwiza turashima Imana aho tugeze. Afite indirimbo zingahe MUFA B? MUFA B maze gukora indirimbo giti cy'uwanje zishika kuri 12 12 album mugabo indirimbo ijwi ryanje rimaze kugaragara mu ndirimbo zishika kuri 14 no kuvuga
14 harimo amakorabo 12 za wanje ku izina ry'iwanje ya umurapere urahibongoza byose ndabikora akaririmbo ro wakunze kurusha itundi bon sikuvuga wakunze twese n'utwayo kwanza tuba twakuvunye abatisi ndabizi ko bahura na challenge nyinshi mugabo kamwe mu turimbo kakubangukira cyane banze bacishizeko nk'agaparty nk'agatonya hanonya bongere bumve okay uwo munwa kuri munwa vuga makene turashoboye mbega ubona wari kokoye funga kintu atetwa ibikorwa byanyu ni mu magambo mushaka kuba nk'abinyambirambo nti muca mirembo muca mucanza muvuga amagambo ati mambo mu magambo niho uvugira niho muhiraje nje kuhira bugigira pusi nk'umupira twe tubabona ku mafoto tukikula n'amacapo mu magambo mulatwaje nk'abaja gukina ringi wowe sashaka kuba kingi akuru ubundi kuri hiti ndabakunda nimwe mudukosora ibyo muvuga biraduhanura mukagira ko mukanaduponda mu kagura amahonda yo kutugonga mukuduponda mu byo mufonda bya karanda vuze iyo mpandi vuge nk'inzama kura karanda kanyamagambo muri guteza yo nariko ndadisinga umuziki ni noma sana bro gusa nijimiye kubanga yego nijimiye kubanga ndanezerewe cyane ariko ntabwo nohimba kabisa urumva ndiko nakubona kuri itemberera kumbura nikero ruvenga cyo hinduka ndiko nakubona kuri itemberera umuntu abona umengo ugenda wunamye ibintu nk'ibikuza ngo gute ni imana talent haburiki ere machine ngo bareka ratenga ngaha muji abantu bose bamuzi amafro ziwe ziriko zirakubita ngaha mu mabafre suratu Flow wanje nanje byanangaje cyane kumva wemeye ko twakorana ikiganiro byaranangaje cyane nari maze kudodora kwa mesha makuru bose uzi bakome muri iki gihugu cy'u Burundi na mesha makuru numwe yigeze mera yuko yoma interview hadakoze ikibazo cy'uburyo ico nico kintu nyamukuru catumye nicara isa nuko indirimbo zanje zitari ziko zira following n'abantu benshi reka ndabyemere kuri microphone imbere ya kamera ya Kamamara TV jabanyita CV mix kuri micro kuri kamera hari audio mix ugwaruka turabizi ko cyane cyane indani ngaha mu gihugu harimo abapeti benshi bashoboye ari nabona ngeshi ngaha mu muji bariko barakora ibidasanzwe abadiwane ba AMIPRO bana bapeti bakora dugubu n'abantu bose baduze bibagoye baza gushikaho bagera babanje gusha hajya mwese akubwiye historique yiwe sanga ndende cyane rero ndabizi ko indani mu gihugu abari abantu bafite impano ngo zitamenyekana rero ikimamara agency ni ihuriro ry'ugwaruka umuntu wese wumva ko afite impano yumve ko ari muhira uzubwira n'abandi bose uzi bumva byanse icyo mbanye kikwemereye uko ukoze indirimbo umperinki uko ukeneye agakova umbwire uko ukeneye agafoto umbwire kuhera ubu tugatangure gukora bora byo byiza ko nibaza ko ari imana none mbona ugenda wunamye nkavuga ati numva babivuga nkavuga no reka today ngerageze sino nuko byagiye bigorana ndisiri ko bamfisa nageze kandi nibyo ndafise intambwe nagiye ndatera mu bijanye n'imiririmbire yanje abantu bitegeza YouTube yanje ndazi bazobona ibikorwa sinigeze nduza byinshi sinigeze nduza indirimbo nyinshi cyane zimwe zihereye muri katemware kumva zuko nabonye kuziduza n'ubundi ata abantu barankorera amapromo tacho naco byomarira mitamo gufata indirimbo ndazikavalinga havuyemo indirimbo nagiye nkora mu studio ya mu gisagara ndafise indirimbo nakorera mu studio ya mu gisagara komakomeye oya mfise video imwe iri kirakogwa y'indirimbo nshasha nibaza ko bamwe baramaze kuyumva abanyama hafi tubana hiyo indirimbo barayizi bayita kegeta iyo niyo ndirimbo nshasha ndiko ndakora video nizera ko 14 zuko ishobora kuba yasohotse kugera ubu indirimbo office zibitse zitarasohoka zingana gute zibitse muri studio yego muri studio nta gikorwa mfiseyo usibye ko izufise zose indirimbo zose mfise naje kuzisohora usibye ko ntaraziposta sindazishira kuri rubuga rwanje ako radio ziravuga ku radio na radio nimwe ari bwamvugiriza indirimbo na radio nimwe yo muri iki gihugu cy'u Burundi iramvugiriza indirimbo kubera okay natanze amademande kwa mesha makuru atandukanye sinagirwa amahirwe yo kwakirwa
amesha makuru akomakomeye kugira radio umaze gushika ugatanga demande tugireko naragize demande ku radio yiwacu mu Kayanza ubuzima FM baranca amazi ndagenda ku radio y'Ingozi radio y'Ingozi kwa DJ JAYWINNER aranca amazi ubuntu aranca amazi AMIPRO nawe yanci amazi AMIPRO yanci amazi DJ ISLAEL anca amazi MC nani Gael JUSTE GAEL nawe nanca amazi ibyo ni bimwe byagiye biba mbona ko nocika intege mbona ko no kongera gutanga demande komesha makuru nawe sinzingene twahuye blada nawe naje ninya njurira ngaha nawe zadeba nawe aranja amazi mitamogu gusa nogira mugabo nshimira cyane umuntu bita Smodog lo pigme ko yagumye ambwira ati il faut faire quelque chose kubera iki kubera mbona ibintu bigize ambwira ati akagomba kimakiro ka papa banza nitwinyegeze nindi tuvuza tabeshe burimwe nawe beshe burimwe bagenera ubutumwa bonyene kubera ko bategeza kubashira yo ico ndabasavye niki kimwe nibaca amazi impano zo mu Burundi impano ziriho kandi no kubura uburyo bamenye ko bibaho ariko nibaza peut-être ku radio ntabwo twozi ko amakosa tushira amakosa ku bantu bavuga amazina nukuvuga umunozi kwa dode ko nta kwakire muvuga izina ndafise JAYWINNER ndafise AMIPRO ndafise Gael ndafise nani Mukanza ninde Munyakanza mwita rindira siriko ndamwana neza siriko ndamwana neza gusa ntaje ko biri kose ndamwibuka kidogo kuko turabana n'umuntu tubana tuva hamwe muri Butaganzwa gusa nyene yaranciye amazi ukuntu ko muri Butaganzwa ndabayoboje ico mapapa ushitse muri Butaganzwa arakubwira Fabio Lopez azobabwira Love ni azobariro 14 azobari hariya je ndasho kutagirirwa amahirwe yo kubayo gusa nari mfise ubutumire mugabo ashitse hariya bazombwira ati hano hari igikoko kijyana kibera ngaho kandi gahipapu gatonya kwanza banze ko bakoze amakosa turi mu kirori ni mugabanya kavuyo iki kirori ni mucishisha kavuyo duserebure ntimunakigile buluyo munwe musare bikunze muzikamye mwumvise from Mulumbu mengo na nasaraye numunezero cyane kubona dutaramye ni namahirwe kuba turi mwaka kabare nambufise ukunda muzane tumubyinishe tubereke n'inzoga udashobora kumara igice mazura bibintu kuntu biba byashushe kombinezo y'amatara meshi yahuye kombinezo y'abademo beza bimakiye ku maskina masuti yuko biba bihuye je ndi MUFA B ntimumbaze niyo navuye nwera mu macupa meza nk'uwihaye nkumva banuganuga nturya karabaye nanje nkabasubiza meze nk'uwatwaye nerega mu kirori tujya nk'abavyaye Maze ni hatari sino kesi ngubu sinumva ko no gufata gusa ico nkoze na respect sana nizera ko utumye imana yanje igaragara birababaje bro birababaje kuronde nimero urazi uri muri Butaganzwa kuronka nimero mesha makuru ha mu gisagara kama telefona blada ndashaka unkorera kanaka basi nibyakunda ko nzora bikonda bigenza MUFA B yo mu Butaganzwa abayoboje muri Butaganzwa ndabafatishije icuma nabandi barindiriye gusa ndibuka hari kimwe nibuka gusa nubaha ndubaha bari imje muri Butaganzwa ndabubaha cyane turafise ukuntu dusupportingana ni byose Smodog nari karagaragara ngaha nari karagaragara muri umuziki indundi mugabo numutama yakoze kandi arafise aho yanshikanye arafise ibyo yagiye ambwira arambwira ati va mu Kayanza umanuke ukore mu muziki ngaha Bujumbura buro wabinjiyemo neza babakiriye hani Bujumbura naje kwatembera gusa ndabe umuji ingene umeze kuko hari abantu bahonyoye ku bandi sana wewe baza yuko ikibazo cy'umuziki kiko kirapfira he musanze sasa ikibazo cy'umuziki novuga yuko
ubu mu Burundi ntariko akora impano ndaronka amafaranga ndose amafaranga igikorwa canje nubwo kiba kibi barakiduza ari byo bituma iki amakosa ahari benshi badashobora kuyabona bavuga zana amafaranga ndagupromoting ndazi abarimvyi beshi batariko baraduga kandi bateye ubwoba muri gisagara kumbure hariho byinshi bipfa kubera ko bitamenyekana iyo rero wamenye ko ahantu gwaye kugira hakire urahafyonda kumbure bitari byiza ukabikurayo niko abana yo tuvyigumiza indani mu muziki biremewe kuvuga ibipfa n'ibyo umuntu yakora kugira bikire byose turabyemerewe igituma je nisha ndakubwira umushikiranganje ajejwe ugwaruka canke akaguha uburenganzira bwo kugira icyo ukoze cyo cyose sino je sindemera yuko ubushikiranganje bw'inkino n'imico kama ni by'inkino barafashije abakinyi b'umupira barafashijwe pe mugabo abantu bari imbere mu kintu kijanye n'umuziki hariho byinshi batariko barabona hari byinshi cyane batariko barabona shakaro menye we wokora iki nk'ubunya urabona ibipfa ikintu cyo gutoza solution akagubwa burenganzira akora igishoboka kugira umuziki uduge ibintu byose mbere reka tubireke igano vraiment ureke tukirungike kugira umuziki iyo ngwara ivemwo ikire uri ere machine the machine you know the machine kabisa the machine wocu ukora iki icyo ukora ni iki ni ukuvuga ko nimba turi ngaha mu muziki indundi twaba dushaka ko dutera intambwe ni cya kindi bifesi yavuga support kuko none muri umwanya Fizo agasaza Satbi agasaza bifesi agasaza bizogenda gute tuzosigara gute umwana yakoze indirimbo ari uwo mu Rumonge Ibururi mu Cankuzo Imuyinga mu Kayanza hariya akayizana ngaha ku radio uyitoye ntuyivuze hari banga rimwe mbitse hari umuntu yigeze kumbwira ngo mu 10,000 umese nkani ndagutumira umuziki wawe ukunda je ku mutima ndiyumvira ati ninaguha 10,000 nivyo ukanwa ukaryoherwa nanje nzoryoherwa indirimbo zuwanje zozivuza ikiringo kirengindwe nusho kuzivuza ikiringo kirengindwe kuko indirimbo yanje suko wari uyikunze nuko naguhembye ni bya ndirimbo iraza kwera nayihembeye ikavuzwa ngaha mu muji kaciba hiti ibaye hiti abantu bavuga umusanikana abuze bwa buryo ikiringo camero kuko abantu turi bagira mu mutwe y'amahera ni wayibagira ko naguhaye yandirimba ikinyika bifesi yavuze ngo ziraza ntitumenye aho zihereye zihera kubera iki barazihembeye nyene kuyakira bamuhembye ni yibagira y'amahera wamo indirimbo yawe acayireka kwivuza chatuvuza Diamond nibyo iradio za muntu niko zimeze chatuvuza Diamond tukavuza nyamahanga nibyo tukajabuka mu Bugande mu Rwanda basi no muziki wacutera imbere gute ntidushobora gutera imbere hari utuntu twinshi dutegereza gukosoka kugira dutere imbere nibyo je ndashobora kudashikirwa mugabo ho nakoreye ndahatse nimba nzovyara umuririmbyi imbere yuko nabambyaye imvyara umuririmbyi emwe nzohiga amafaranga amenyekana ukavuza amafaranga nazoreka kumenyekana mugabo je ko ratero narose sinarose uburyo bwo kwiyereka none keshi yo koravuga ko umuziki atahuja la majority turabona ko baguma no gutukana ejeje urabonye ibyo sati byanditse ku rubuga akesera musubiza bose ngo nabaroko nabo ngaha bakaguma muri bya bindi wibaza ko ari iki kibuzi iterambere ry'umuziki mu Burundi yoba bifitanye isano n'ibyo kuravuga gutukana iri sifi kwe ari ibintu bera muri cover dosho kumenya urashobora kuri muri industry y'umuziki ukumva ngo Bifes na Fabulous cy'abarapere ndabakunda cyane batukanye ntanziko ntibajye umuntu wakabya turavugana ndakubita challenge nka kudisinga ejo nawe kadisinga atagwa nkururimo Bifes na Fabulous no musara ashobora kwicara hamwe bagatera inkuru n'ibintu bisanzwe n'ibintu bira mugabo umwara ni beast ukumva avuze mugenzi wiwe ibara ryaguye ibara riba riguye nta byo kuvuga ngo ni ibintu byo gufyina oya si byo gufyina baba ari seriye nuko nico kibazo kihari cyo ni kibazo gikomeye cyane bon numva umenga byinshi twatukaniye kumenya kuri MUFA B ahanini twumvise ama block cyane twumvise ama block nibiki ushima mu bintu maze gukora ibyo nshima ko umuziki wanje ugenda uko ni evolution uko natanguye siko nkimeze
ndatumiriye abantu udashoboye kuza kuraba urubuga rwanje urubuga rwanje gusanga indirimbo zibiri ni gute urubuga rwanje nitwa MUFA B machine MUFA B machine nukuvuga ko umuntu aza kujayo araza kubona indirimbo mugabe izo ndirimbo aze kuziraba nizo guhera muri 2020 umuri vende ndafise igikoko mugabe imbere yazo mfise izindi ndirimbo nyinshi nshima yuko umuziki wanje kuva ndawutangura wagiye uduga uraje hasi nukuvuga uko nkoze indirimbo indimo nakoze muri 2018 yo nakoze yacize isumba MUFA B azoba nezererewe ibikorwa byiwe uko biriko birakigwa azoba ari MUFA B ameze gute n'ibikorwa bimeze gute je nkagira imana nkatera intambwe kimwe nshoboye gukora niki kimwe nshoboye gukora nzitaho ikintu bita abana batonye bafite amatalent kuko bifesi mukanya naco umwonguye mugaje bifesi dukoranye je no kunguka fizo dukoranye je no kunguka Fab Love dukoranye no kunguka mugawe naco yunguka wapi mugabe ivyo niba bikora mu amafaranga muce mukorana yungukire maye nakunda umuziki ntakunda umuziki oya umuziki ariko arajya umuziki muga ntakunda umuziki kubera yaza kuba ukunda yomenya ati ejo nzosaza ijwi ryanje ritakibasha isura yanje itakinezere kuja muri kamera akavuga ati reka ntorindi tara je nigeze gutumira Petit Frère wa Bifes muri show ko n'umugenzi turabana ni hagufi matongo no muri butaganzwa ni hagufi sana ndamutumira araza Mpeti yararyohewe muga umunsi ndamusaba nimero ndamubwira ati Petit shaka gukorera muri studio kwa Code Magic shaka gukorera muri Magic Sound yambwiye ijambo rimwe ngo uracara umwana uwo nyine nuko yambwiye kuri telefone ati we Petit uracara umwana ntiharagira kuja kwakora basi cyandihorera nizere ko mutabifuza oya nibyo nitubipfa umuntu afise uko aremye yakira ibintu nta muntu dupfa ko yangaye ko oya aho bwejo canke ejo nanje nzokugarako MUFA B reka tukubike kumbure hari byinshi ko turamenya ku bwawe kandi hari n'ibyo twiteze kumenya kubera ko uyu munsi uri hano ejo uzobura handi abaririmbyi n'abantu bava kure banashaka bakaduga bibagoye ikigoye no kuronka intango nziza twizere ko byatanguye kintu savye kimwe ngira imbere ko nsezera abantu bakurikirana iyi Ikimamala TV abantu ko bakurikira Ikimamala TV ngira ndabasabe ikintu kimwe ufise impano nutinye kudodora kwa nakano kagusuma dodora byanke wadodoye udodore abyanke wadodoye ejo canke yaje imbere uko uzobuteye imbere azicara yicutse tubareke batwicareko turi hasi mugabe ejo natwe tukegera hejuru reka natwe tuze tubicareko bashaje bazovuga ati umwana kumba umwana yarabitse ibanga nk'iri sinigera nshavura cyane sinigera nshavura nimba nje kuramutsa naka kanje amazi navuga ati brother nuri umuntu umugabo uranzumba nanje kuramutsa ko ndakunda je ndumufana w'umuziki cyane ndafise abarimbyi ngaha nubaha kandi nkunda MUFA B hari akabazo uba wari wumva umenga tukubaza mugabo tutakubajije canke akajambo kanyuma ushobora gushikiriza bakaba dukurikirana n'abakunzi ba MUFA B by'umwihariko je akajambo kanyuma namamvuga nakahe dushira Imana imbere gusa Imana imbere hama dutera imbere tugume dukora ntiducike intege ndashaka ko inyuma yuko ikiganiro kizoba gishikiriye abarundi bose abafana banje abantu bakurikirana ibiganiro byo kuri TV bose nibyabashikira baze kugira iki kundondera kuri Facebook ndaganira unyandikiye ndasubiza tukavugana nkabwira ibanga wanje dufatane mu mugongo gusa reka tubashimire abakunzi ba Ikimamala TV murabizi ko twebwe nta rindi banga ahanini icyo tubereyeho no kugira ngo za mpano ziri kure za mpano zitari bwabeho benshi barabizi ko kugira umuntu akaze adafise ahakarira
tumuhe ico kibanza ubutumwa Yes. bwe babashikirize abo bwategeza gushikira hama umuntu wese impano y'ishobore kumutunga Yes. ati abantu baka amafaranga abanyamuziki ntibakunda Abantu baka amafaranga. Abanyamuziki ntibakunda umuziki. bakunda Amafaranga. turagushimiye cyane Yes, kubazi machine. karata Jen Joker. Jen mu boss ni Noel Biyeri. Ushatse kubimenya genda baze Pierre mboneka rimwe mu mwaka kujya kwinyenyeri sindi nkamwe bwe musenga rimwe ku Noel my brother. Nele machine. Ndagushimiye cyane mutaba wanje. sana Sawa wakoze cyane. ugira ibihe byiza ubandanye utera imbere. uramutse n'abandi bose muzongera mugahura Yes. ubabwire ko ikimamara TV hari ku bwabo kandi bahawe ikaze umuntu wese afite impano Sa- aba ari umwanya wiwe kugira ngo ndagushimiye cyane. yigaragaze yiyerekane Ndagushimiye cyane. urakoze gose Ndagukubitiye saluti. Ewa ni ryambere nze mu Kimamara uri umuntu w'umugabo uri umuntu wanje. Yeah. kuri micro ni CV Mix kuri kamera ni on mix umukobwa wanyu amaze iminsi reka bikora bien sana ibikurikira ciao reka duhurire kuri YouTube tugira subscribe tugira like tugira share tubiha abandi ibyo mutakunze tugira commentaire merci